Mwaramutse cyane. Mahoro neza. Mushobora kutwidondora? Je nitwa Maître Senyumva Emile, abandi umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Soabu. Soabu ni kuvuga Société Horticole Avicole du Burundi, ni ishyirahamwe gishinze guteza imbere igiterwa c'ikizinu uhereye kuma chef de valeur yose, amamayo yose. Kuvuga turafise laboratoire duhera gukora imbuto, hama tukarima, hama tukahingura nkuko mubibona hajya tuvyandika hajya, kandi turafise n'ishuri incubateur musicole turigisha abajeune abantu bose bagomba kugira imigambi n'ivy'ibizinu, tukagira ama accompagnement coaching iyo bari hose tukabasangayo, kandi tukagira n'ama innovation mu kwumvira ibindi bintu twoshobora kurimako cyane cyane nk'ivyo kurima mu ndobo igihe amasashe yovaho mu Burundi bakatuza amasashe. Nivyo tukaba dukorera ngaho Bujumbura, dufise siège cyo ku cyicaro gikuru mu Kanyosha, muri quartier Musama avenue de la Sardine numero 21, aho twafise ibiro tukagiraho na laboratoire hamwe n'ishuri, tukatugira n'imirima mu Kibenga aho dufise amachamp canke amachampignon turimamwo ibizinu uburyo bwagutse. Ego murakoze cyane. Mbega umugambi wanyu mwawutanguye ryari? Umugambi wacu twatanguye muri 2014. Intango y'umugambi wacu no kuvuga je binavize mu ishuri muri Université y'u Burundi, hama nandika igitabo kujanye no kurima ibizinu. Hama nanditse ibitabo kujanye no kurima ibizinu rero ko twagira ama essai 3, niho essai ya mbere naragiyemo atana kimwe nzi ari juste kwinezereza, mugabo tugeze kwimbura isanga nibitangaza, isanga ni ibintu bimeze neza cyane, nca ndabaye interesse ndavuga nti finalement ni umugambi mwiza. Essai ya kabiri yo yaciye nitonda ndakora ibintu neza, ngenda ndapima ibintu byose kugira ndabe ivy'ukuri ivyo umuntu aba yashizemwo ariko ararima n'ivyo yimbuye nkompare. Hejeje nasanze ari projet nziza cyane, nca ndafata ingingo ndavuga nti n'ubundi ko akazi gasanzwe kagoye kuronka ivyo twari tugezemo, ndabona nti je ndarose umugambi nzokora, ndoca ntanguza entreprise yaje, kuko ibi n'umutahe ntabari munini cyane gose, ugenda uratangura aho ugeze ukagenda urakura. Umugambi watanguye ni naho watanguye muri 2014 nakubwiye duhejeje amashuri gushika n'ubu, kandi umva ko twatembeye tugeza dufise laboratoire ikora amasemence, dufise ishure ryigisha ivyo bintu, umva yuko entreprise umugambi cyo kuba gitembera. Ego birumvikana yuko byo maze kurangura ari byinshi. Mbega ubu aho mugeze nko ku kwezi canke iyo bageze kwimbura mwimbura ibingana gute, muvyekura gute, mu bidandaza gute? Urakoze. D'abord tumaze kubona yuko iyi projet rentable iri nziza, naho ndakwiye twatanguje ishuri kugira twigishe abandi bantu bose babishaka. Ni ukuvuga abantu twigisha iyo bamaze nabo kuja gutangura kuri marché ni twebwe, ni ukuvuga baraheza iyo barondeye amasoko iwabo bakabura ibisigaye bacabishora iwacu. Twe twaramaze kwinstara kuva muri 2014, isoko turafise ikwiye, twica tubafasha kudandaza tukongera hejuru kwa bumenyi kugira baje kurima, kubera bakivyinjira mu vy'uko ibitaba vyoroshe, ndetse ko tubakompanya mu buhinga kugira babirime neza no kudandaza tubafasha kwekura mu marché. Nuko rero twebwe iyo tugiye kwimbura iwacu la demande dufite twarabiko dukwiye ko twobishyira muri communauté abandi bantu bakabibeneficiaho. Mbega iyo muri ko muraraba abarundi barakunda ibizinu canke baraza akamaro kavyo n'imiburiburi? Kera bari babizi, mugabo bunye barabizi cyane ko la demande ni nini, kandi natsinda turafise n'abantu tudandaza ko mu isoko, mu masoko ya Kotebu n'ahandi abanyagihugu baragura kujya bagura indagara bakace bakagura biri ku meza nk'uko. Donc abarundi baramaze kumenya neza agaciro kavyo kandi barabikunda. Mugurisha gute? Mugurisha ku kilo, ibiro 10, mugurisha twebwe dusanzwe turi agrossiste, urumva ko ari turaba aba producteur niko navuga, twe turabaranguza, twe tugurisha 10000, abantu baza kuturangura 10000, hama iyo bagiye usanga bagusha 12 bagurisha. Donc ingene bafise isoko baba bazirondeye, ubwo twaba turangura iwacu tuba dufise byinshi turaranguza kuri 10000, ubwo n'umukiriya aje twe kuri detail tumugurisha ko 10, kanje tuja kuba concurrence n'aba bandi barangura ngo tubononere isoko. Ego hama watubwiye yuko mufise ishure, mbega iryo shure ryanyu ryigamwo bande? Uwize mu wa gatandatu araza n'uwize kaminuza araza, bipanze gute? Biga ku buntu murabarihisha, bimeze gute mu iryo shure ry'iwanyu ryo kwigisha uburimyi bw'ibizinu? Urakoze. Iryo shure rya mbere ryitwa incubateur musicole, nuko ibundikiro ry'ubuhinga bwo kurima ibizinu gusa. Twararigize ku buryo riba turi kanaliza rikaba specifique, rikaba rijanye n'ivyo kurima ibizinu gusa.
ni ukuvuga rero iryo shuri ryigamwo abantu bose. Ni ukuvuga iryo shuri ryacu dufite amaporogaramu 3. Porogaramu ya mbere ni formation imara iminsi 5. Mu minsi 5 ni umunsi umwe wa teori n'iminsi 4 ya pratique. Ni ukuvuga umuntu aje gusuiva izo nyigisho zacu mu minsi 5 by'ukuri asohoka azi neza ingene barima ibizima. Ni ukuvuga aho rero iyo porogaramu isaba 1,100 uva 20,000 ku munsi, agaca basami novuga nka minerval canke frais de formation. Twafise porogaramu ya kabiri twita coaching et accompagnement. Iyo nanye tuyigenza n'abantu baba baratanguye kurima hariya mu mitumbi wabo canke mu makartier kuko bakagira ingwara ko ibisaba ubuhinga, bavuga ati sindiko ndimbura kubera ibi sinzi moza kundabira. Twebwe tuca twideplaça tukabasanga iyo bakorera tukabafashirizayo. Iyo ni coaching et accompagnement. Iyo rero nta kiguzi ifise kuko turavugana na nyene kuduhamagara. Tukagira rero na programme ya gatatu twita incubateur. Iyo nayo imara ukwezi. Ni ukuvuga indwi ya mbere umugomba kugira iyo formation araza akagira formation y'imisi 5 bwa mbere kugira yumve icyo cyo kuri medicine. Indwi gira kabiri acaza akaja muri comptabilité de l'entreprise bakamwereka ingene bagira amaclassement des factures ingene byose au niveau de finance ingene ibintu bigenda. Indwi ya gatatu acabajana n'abajeje wa provisionnement y'iwacu bakamwereka iyo tugura ibintu bagatemba no ujeje logistique akamwereka ahantu hose tugurira les intrants kugira ngo umunsi nayo yarimye azaronke ingene abigenza. Agaca rero mu ndwi ya kane acaza mu biro iwacu twatwita muri direction tukamwereka cette fois ingene direction de l'entreprise igenda hamwe ari rendi asanzwe ari prêt twatumeza no muri ADB tukamwereka ingene bakira entreprise agaca tahana entreprise donc aheza formation achatana entreprise cyangwa coopérative ikwije vyangomba miyo programme ya change basi iriho gute? Iyo nayo iriho 500. Hanyuma mutubwire rero mbega mu burimyi bw'ibizinu intambamye mukunda guhura nazo nizihe gushika no mu busafati kugira uvyumve neza kama mbanze kuvuga kuvyiza d'abord kuvyiza nshaka intambara. Ubwa mbere ubwiza bwo kurima ibizinu nuko tubirima umwaka wose kuko turimira mu nzu cyo ngo imvura iragwa canke izuba riraka ivyo twe ntibituraba cyo turimira mu nzu turima tutulane umwaka wose twatiko turarima gusa ibirari iyo vyahindutse hanze biradukorako mugabo nawe ucumenya nyene bitwareka mu kuvomera kugira ngo ubigire neza. Ivyo vyaye vya mbere. Ikindi ndaho iciza cavyo nuko bimara umwanya muto ukwezi kumwe gusa urimye ubutanguye gusoroma donc ivyo ni ibintu vyiza. Ikindi cya gatatu nuko tubirima ku ma étagère nta espace bisaba nini ngo uzogira ama hectare na hariya turima ku bibanza bito bito kandi ukaronka ko mwimbo mwiza. Intambamyi nazo dukunda kurima kugira guhura nazo mu kurima ibizinu twebwe turamaze kurengera istarima ibintu bita ama contamination ni ingwara izo nazo ziva kuki kenshi ziva ku murimyi yagiye kubikora atazi neza ingene bigenda aha cahura n'izo ngorane mugabo nico gituma twashizeho programme yo guforma yo kwigisha kuko umuntu yajaga akurikirana neza izo nyigisho akagenda afite pake neza zingene ibintu bigenda kenshi arazisoma mugabo ikintu gihomvya umurimyi w'ibizinu ama contamination izo ngwara. Murakoze cyane. Merci beaucoup.